so ako kantu akabiri gato gatekeye Imana nini ngira ko ndagasigurira n'abantu bakunda gukambaza ako kantu ico gisobanuye nuko nkwereke umudirector yakoze iyo ndirimbo kandi bavuga ko ayo mashusho bivye ari ku rwego rwo hejuru mpuzamakungu. Indirimbo z'abanyarwanda presque bose uyu mwaka bari kwaramureklama biri mu bintu byabaje Dramati ariko iburya iyo ikintu cagiye wiga nyene ko cakira. Sinibaza ko hari umurundi wa kino gihe, sinibaza ko hari umuntu wa kino gihe yoba akora ikibi muri urwo rwego. Ibaza hano washoye nk'igihumbi $2 ibihumbi 2,5 vy'idolari ukaca wanjanjwa no contract no something. Sadbi hari amakuru menshi abiziko aramuziko kuko na Sadbi biragaragara ngo uyo batamufashe neza. Ku bantu mutegura ibiteramo mwe mutegura ibiteramo ariko twe natwe dufise turashobora kuronka tumuvuga ati tworganize natwe igiteramo ciwacu. Mr Champagne yafunzwe azira hariyo contract yari yasinye na company itwara abantu muri Canada. Dramati, you are the big man ati good. Uyu muntu ashobora kuba yarishwe na Dramati. Oya reka kubantu muje muri commentaire kubantu bari muri neza ati aha twitwamaze no gupfa ko no kuryoshya abana man haba hari mwabana baratamba my friend baratamba asumvye Alfred Smith ujagira muri Mark X. Yo, what's up my people? Mumeze neza. Meze neza ni Elvis Blight akabiri gato gatekeye Imana nini behind camera muri kumwe na Carlos photographe nawe ni Parfum. So, ni kuri TV yanyu Wide Vision TV murabona dufise umutumire adasanzwe cyane. Sindamuvuga mu izina ni cyamamare muramuzi nataraherutse kuja kuri kamera. So, turashobora kumuramutsa. Umeze neza mtamu? Meze neza nawe nizere yuko umeze neza. Je meze neza ndashima Imana cyane. So tunabani ikaze kuri TV yacu. Urakoze cyane. Ni mwari muherutse? Nitwaye duherutse ariko ndakenguruka cyane. By the way reka mbanze ntangure ndamutsa abantu bose bariko baradukurikirana, abantu bari mu gisagara ca Bujumbura, abantu bari muri East Africa, Rwanda. First of all ndabanabashimire cyane abarundi bene wacu abanyarwanda. Hanyuma ndamutse abantu bari muri Canada baratwereka urukundo, then ambwiye ngo ndumutumira ariko je ndumusango ariko ndaramushimire cyane. Ndamutse rabo bantu bose, ndamutse abantu bari muri Emirates Arab canke mu bigo by'abarabu, namwe turabizi ko muba mutugaragariza urukundo, ariko ico no basaba nuko atayivuze mwibuke gukora sabone please, akakana mukumve ndagasurinye ndagaciye ko murongo. Muntu uri uradukurikirana utarakora sabone ndakwibutse neza ko ari ibintu uri kurahomba kuko notification ntabwo uyibona, kuko byasabwa yuko ukora sabone hama ugakora kwa kajya gakengere ukaraba handitse all mu rurimi rw'icongereza cyangwa tout ukazozura ba mu bambere kuronka notification. Merci beaucoup. Ndana muramutsa mu brother amazimisi hasolinga abari wari kuri terrain. So nkuko avyivugiye mbo merci beaucoup mon grand frère. Nkuko avyivugiye neza ewana aho hasi mugire sabone muraza kubona kantu kameze nk'agakengeri muca mukavuza ewana tuzakuvyumva neza ko mukavugije ibiganiro byanyu muca muza murabibona aho hasi ari akantu kameze nk'agatoki wo kandeko uneje imbere nanje nzogutenza imbere turatezanye imbere twese binashobotse ucugira na partage no kubandi kubera mama wawe ayibone papa wawe ayibone muri ko murafungura muri ko murajya ka dessert muze murarayo nebiganiro kuko twebwe tubata mu mbizi z'umunezero. Tugiye kwa tuaza turabata mu kiziba cy'umunezero. Nshimire cyane kuwa uri nyuma ya kamera atuma amajwi n'amasanamu ashikira ameze neza. Thank you Mr. Carlos Fernando, thank you kuma photographer ariko aradufata amafoto aho kuma page yacu ushobora kuba utubona kuri page za Facebook na Instagram, TikTok wandike Wide Vision TV, ayo yose nayo dukoresha uhitubona umusaruro w'amafoto aza kwa ya fashion PRF icamamare PRF the starist maker umuntu adutuma vy'ukuri tugaragara neza. Ndaramushimira nawe urabona ko uyu munsi tuba turi kumwe kuri terrain ahantu twagiye kuba dukorera ibindi bikorwa soon as possible bientôt
muraza kuba mubona umusaruro wavyo. Thank you nawe ndanagushimira cyane. Yes, Ariko ndanakubaza akabazo gato. Yes. Kubera iki akabiri gato gatekeye Imana nini? So ako kantu akabiri gato gatekeye Imana nini ngira ko ndagasigurira n'abantu bakunda gukambaza ako kantu ico gisobanuye nuko nkwereke Imana twese turakunda kuvuga ngo dutekeye Imana muri twebwe, dufise Imana muri twebwe, igendera muri twebwe, uri kuravyumva. Ivyo byose rero ugiye kubivuga ari umwana muto yarashaka kugaza Brazil k'Imana yaremye isi n'ijuru, igendera muri wewe gute wowe ungana uko? Eske Imana irashobora kugira ikibanza gishobora kubaho muri wewe hako wowe yo kugendanye wowe akaburi wigendana? So rero niho hacaza ijambo rivuga ngo akabiri gato gatekeye Imana nini. Mbo kubera jaruzi z'abantu nk'ubu mpuye n'abantu bonze barakunda kuvuga ngo peti ngo uratubesha ngo uvuga ngo kabiri gato gatekeye Imana ni ngo akabiri gato ngo naka kiwacu ngo uravyibushe urumva ngo office ngo umubiri ngo ukwiye urumva ngo no ngo bureke ibintu vy'ubujyaje ngo bureke kutubesha muri make w'Imana iri muri wewe, Imana iri muri jewe, kandi twese turakunda kubivuga. So rero niyo mpamvu uca mvuga mu majambo make akabiri gato gatekeye Imana nini, kandi mu minsi iri imbere giye kuza ndabakorera no tuntu tudupira muze murambara ehana vraiment ndizeye ko muturende. Ariko kuvuga ngo kabiri gato gatekeye Imana nini je nk'umukristo ndavyumva kuko ndi umukristo kandi naravyemera. Gufasha nka wa muntu adatahura by'ukuri Imana, ufasha ukumvisha neza iyo Mana nini yaremye ibi byose tubona ese nijoro nibiyiriko ingene iri muri wewe. So ngo umwakiye wese ngo bacika imwemi imwe nawe, uravyumva, bacika imwemi imwe nawe. Bane majambo je mbonye ubonye Imana. Amen. Kandi Imana yatugize utumana duto, bisobanuye kuri nose turabambasaderi. Ukeneye kubona Imana nushobora you can touch God, nushobora kuyikorako, urumva. Ariko uvuze you can touch God urashobora kuyikorako cyangwa you can't touch God, urumva. Nushobora kuyikorako. Icyongereza narimvuze kiranyaruka cyane slang, niyo mpamvu utari wavyumvise neza. Eko vyumva nushobora kuyikorako. So niyo mpamvu rero muga je mbonye ububonye Imana. Wewe ubonye je mbonye ububonye Imana, wowe ndakubonye mba mbonye Imana kubera wowe ni upresenta Imana ngakuri nose, ni wowe uri umwambasaderi wayo. Ndagushimiye cyane. Ariko ku bantu bariko baradukurikirana kumbure yo bavuze menshi, bavuze akabiri gato gatekeye Imana nini, nukumva ko unyimba utaremera ubanza gutahura cyambere Kristo ni Imana. Ibyo umaze kubitahura ukavyemera, iyo umaze kuvyemera hacabaho content ja muri wewe, ijambo riba muri wewe, message iba muri wewe, hama kandi ukemera neza ko Kristo ari muri wewe mu gihe wamwakiriye bien sûr, kuko hari ukwemera kari bari muri wewe ariko ukavyemera ku munwa utaramwakira. Imbere inyuma yo kumwakira naho uca wama ivyamwa. Ndagushimira cyane urumva ko iryo zina ritanga message. Nanje amazina yiwanje harimo Israel cyangwa Timote. Timote sinzi ko wari umuze muri Bibiliya. Timote yari umujene yubaha Imana kuva mu buto bwiwe, yari umujene ariko kandi yamye ibyamwe nk'umuntu akuze. Timoteyo ni Timoteyo. Timoteyo numwe yajana na Paulo cyane. Ntiyajanye na Paulo, n'umwana yarerewe mu maboko ya Paulo kuva mu bwana. Ntiyajanye na Paulo. Ariko by the way twanye tuvugana n'abantu bagwaye, nihanganisha abantu bagwaye harimo abonzi by the way. Ndanamuramutsa cyane. Ndumva nto muvuga mu izina. Ndakwipfuriza gukira kandi Imana asenga igukize fast tugukeneye mu kazi umeze neza, ndagukeneye mu kazi umeze neza. Abantu bose en general bagwaye ndanabihanganisha cyane. Uyu munsi yaraba bibi, ejo bikaba byiza, niko ubuzima bumeze. Yes. So hama nkubaza ikibazo kimwe. Urakunda kuvuga mu bihugu biri, urakunda kuvuga u Rwanda. Nicaye ikintu gituma ukunda u Rwanda. Niyo uri kuraramutsa abantu kuri TV uravuga kenshi uravuga u Rwanda kandi ucuruhagarara ko cyane. Nicaye u Rwanda gwagukoreye cyane nabahe bantu bari mu Rwanda bakwatira kumva uvuga u Rwanda. Wodo umuco kuri iyo point. Taraja kure first of all ndi Umurundi kandi nkunda Uburundi guhera kuri flag, guhera kuri mvuze flag bumve drapeau national, bumve ko ndi Umurundi vy'ukuri yuzuye, ndi umupatriote. By the way ni kimwe mu bihugu usanga dufisemwe abantu uko urabona
ahantu ufise inshuti urumva ntiwohibagira, ahantu ufise umuryango ntiwohibagira, ahantu ufise abantu bagukurikirana ntiwohibagira. Niyo mpamvu kenshi iyo ndiko ndavuga vy'ukuri rujya rukundo wangaragariza, ntuzutangare j'abanyakenya ndiko ndabaramutsa, ntuzutangare abantu bari mu bihugu by'abara, abantu bari muri Oman ndabafise abantu, abantu bari Qatar, abantu bari Dubai, abantu bari mu abijya bihugu by'abarabu, ntuzutangare ntangoye kubavuga. Iri pare gusa ko mutugaragariza urukundo. Namwe iby'urukundo murabizi, twandikire nimero zacu ngizo ziriko zirasirikira, cyangwa reka ngire ko ndanazibaha abantu muri kwisi yose. Mwandike 71 145 629 cyangwa 69 640 382. Azo nimero zose zikora kuri WhatsApp 24 hours. Twibukanya ko turi mu gihugu cy'u Burundi, atari bose twaronse amahirwe yo kwiga. Izo nomero zawe urashobora kuzivuga mu rurimi rw'ikirundi kugira abantu bose bazumve. Ikirundi ciza ndumva nozivuga ni 71 145 629. Iza limited ni 69 640 382. Izo nimero urashobora kuba uzidutorako cyangwa ukanyandi. Izo nimero ni ziwanje personal. Yes. Personal. Aho undonga personnellement kuri call cyangwa kuri WhatsApp ziba ziriko 24 hour masaha 28. Hama kandi udukeneye urashobora kuba wo kwinjira ku ma platform yose, kuri Facebook ukandika Nahimana Don Pasteur, kuri Instagram nkuko, kuri TikTok wandike Nahimana Pasteur OG. Aho ita umbona wongere muje kuvisita mukole follow, ariko no kuri World Vision TV mugende ku ma pages yacu mukole follow, aho muzoza murabona ama actuality menshi. That's why rero usanga mvuga Canada, kumbura usanga afise dreams, the big dreams yo kuzobayo gukorerayo. Musanzugiye no nsiga. Niwo nsiga. Sinogusiga. Tongera twibukanya bujyanye naho ngo ni turi famille, ni turi umuryango, isu umutumiro ni boss. Niyo mpamvu uvuze ati Jenny yonsiga. No, I'm not boss. Aba boss n'abantu badukurikirana iki. Ariko ico shima ni kimwe nuko mu bantu twa turi kumwe abaho respect, habamwe respect, hakabaho honestete, hama kandi tukibuka no gusenga. Urakoze cyane, ndanagushimira nawe you are my boss. Yes. Ariko ico nzi cyo Imana yonyene nibibona mu mutima wanje. Aba boss ni mwebwe muri ko maradukurikirana, kandi ico namanda basabira buri gihe Imana ibafashe tuze duhure twese turi abantu bari big. Urabona ko ko umunsi ugenda, ubundi uko umunsi ugenda umuntu aba ari karasaza, iminsi we yo kubaho ibiri kiragabanuka. Kandi muri ico gihe Bibiliya itubwira neza ngo tugwize uturyo. Ukura byumva? Yes. Mu turyo rero turi mu bantu, turi mu bintu dukora, then ivyo sindabishimika ko cyane. Ndabashimira cyane aba boss badukoresha natwe, shimira cyane ikigo giteye imbere Top Multi Service Burundi sanzwe mpagarariye. Ndanabashimira cyane aba big boss, urabona ko soon as possible naza ndabwira ama service yacu. Shimira cyane aba partnership dufitanye, abantu badufasha aba supporters muri World Vision Company, harimo na World Vision TV. Haba harimo aba jeune benshi baba bakora design, bakora photography, bakora videography. Soon as possible turaza twinjira no muri publicité. Urabona ko ari ibintu vyagutse. Abo bose ni famille iyindi ndimwo mba nkikijwe nabo, ugasanga ari ibintu by'ukuri biba biri condense. Yes. So reka twinjire mu ruzinyanya mukuru, tume tugira kino kiganiro. Anye turavye kuri platform, reka tuvuge ku muririmbyi dukunda cyane wo mu gihugu cyacu Burundi. Izina giye bamwita Dramati. Dramati tugiye kuraba neza kuri platform yiwe yanditse aridoga cyane. Ubwa mbere na mbere aridoga, yandika ko hariyo ama image, hari indirimbo clip bakoze, ariko ama image yatakaye. Ivyuma we avuga ko ivyuma ngo bavyivye. Uravyumva, bavuga ko ivyuma bavyivye. So mugabo wowe avuga ati amakuru y'urusaku numva avuga ko umudirector yakoze iyo ndirimbo, kandi bavuga ko ayo mashusho bivye ari ku rwego rwo hejuru mpuzamakungu. Mu yandi majambo urumva ashatse kuvuga ko iyo clip idomina izindi clip yoba yarakoze kubera nateraje inyuma. Ikintu cyonyene no uvuga kuri iyo saga yaravuzwe ko cyane, tunayica ko tubandanya tuninjira mu giteramo aheruka gukora. Umuririmbyi Dramati ku mazina yiwe asanzwe yitwa Irankunda Heri, ava mu gisagara ca Muyinga, hamwe mu hantu hazwi cyane, baramuzi cyane.
Dramati ibyo yarayivuze ni hamwe yagiye kuba ashutingira amasanamu hanze y'igihugu aho yari muri Tanzania yongera ashika Zanzibar aho yagiye kuba bimugora kuba atwara mu director w'umurundi ndanabashimira cyane aba director b'abarundi ariko arakora guys aba director b'abarundi bariko arakora tunamutsa aba director bose aho bariko arakora urabona ko bava mu gihugu bakaja no mu Rwanda Uganda kwa ubu tubakeneye binjira Nigeria tubakeneye ariko gukora indirimbo best friend ibyo nibike indirimbo z'abanyarwanda presque bose uyu mwaka bariko aramureklama soon as possible naza mvuga ku bikorwa bya General ibyo ari karakora hano mu gihugu n'ibyo ari karakorera hanze y'igihugu tugarutse rero kwa bijya biravugwa yuko amasanamu by'ukuri atoba yaratakaye nkuko bayivuga ariko umu director yabwiye Dramati gute yavuye bakivayo aravuga ko imashini n'ibikoresho byose babyibiye hehe muri taxi umu director ari karataha then biri mu bintu byabaje Dramati ariko ibujya iyi kintu cagiye wiga nyene ko cakira muga yarabyakiriye mbo ugwego yarariko niyavyakiriye kuko wowe avuga ko ari abantu bo bararishe uyo mu director kugira anyuruze ayo ma image ivyo je usuko ndayibona sinibaze ko ari umurundi wa kino gihe sinibaze ko ari umuntu wa kino gihe yoba akora ikibi muri ugo gwego oya wowe ushobora kuba utabona ko abantu wowe wumva ko ico kibi kiremereye sivyo ariko hari abandi bantu kuri ico kibi kitomuremera wari ibintu wowe utokora bivanye n'umutima we wawe mugari yundi muntu yavuga ati umviriza uyu muntu ndakora ibishoboka vyose ukamuriha ukariha kugira indirimbo amasanamu aburi guys nizere ko atarabarundi nizere ko atarabarundi hamwe murundi wakigira nkuko ntiyo babona iterambere turimo ntiyo babona iyo twerekeza kuko indirimbo yakoze sinkekeranya hari ibintu ntaza gukekeranya sinkekeranya ko ku rundi rwego sasa kuko uravye indirimbo yakoze za madamu zande buriya y'umuririmbyi ariko arakora yisunga kuvyo yaduhaye before kugira akaduha vyiza bisumba ivyo yaduhaye voilà nuko sinibaza rero ko iyo ndirimbo yari kuziri ku rwego rwo hasi nivyo aravuga yari indirimbo vy'ukuri yorangije umwaka ivuga ati ivugisha abantu ariko kandi tugaretse kuri ico ngo hamwe umurundi yo gikora yo mukorere nabi kugira sinibaza vraiment I don't know kuko bavuga ngo yewe yarayibagiye no biriya byo guta ikintu nene ubwa mbere wowe buta ikintu oya gusa hari ibintu uba ufise mu ntoki urumva kuko baravuga ati ngo n'ijambo ry'Imana ravuga ati ngo urinde umutima wawe kuko ari ubugingo bududubiriza mwana majambo bisobanuye iki utawurinze you die urapfa uravyumva mugani wombwira ko ufise igikorwa nka kijya ukambwira ngo wagitakaje gute gugita nibisanzwe breaking news ku bantu ariko aradukurikirana breaking news ijya ndirimbo igiye gusubirwamo amasanamu ivyo breaking news tugiye kuzo judging tuvuga ati vy'ukuri ya masanamu bata yari kwa runo gwego canke hari ico yiyongerezeko Dramati yaramaze kubivuga breaking news igiye gusubirwamo ijya ndirimbo naha rero ucubona mbo vyaramuperdiribye nibyo biramutesha abadesekeribre mugabo ujya numuhasla kandi uri umuhasla ubandanya urondera nuko kubisanzwe nuko kubisanzwe urumva ni ibintu vyababaje bafana ba Dramati cyane bijya ntibabaza abafana gusa tube abantu baba patriot bijya n'ivy'igihugu my friend Dramati hagiye aserutse ni flag y'igihugu irikira tembera ku barundi twese bijya twarabiteye ivyatsi by the way kuko uburyo bwakoreje my friend ngira nkubwire gufata travel ukava mu gihugu ugiye gukorera hanze ibintu by'amalocation ibintu mu director bahari yasi bya bindi ngurumva ngurabona ni cash gopeye ariko ikindi clean day kubaririmbya azarakorerana n'abantu baba director kesa so bonga mu gihugu kesa so abo hanze y'igihugu habeho contract habaho vyibuze kwizerana niki ibaza hano washoye nk'igihumbi $2 ibihumbi 2-3 $5 ukaca wanjanjwa no contract no something kandi bisobanuye ata contract ihari ikintu ugisubiyemo usubira gutanga amahe yes 100% nuko kubisanzwe hazarabaho contract yeah kuburyo bavuga ati twebwe ikintu gatakara kubera kiri mu maboko yawe bande majambo ukibuze
usubiramo ikindi nuko kiba kimeze muri make ni handi hacabaho kumbe hariho contrat then hariho contrat kandi acitwararike kuko umuririmbyi nimba yavuye mu gihugu ntuzoza kumubwira n'ubundi ngazogaruka muri ico gihugu mu filime ivyo byose uzovyasira hari contrat rero ico no babwira abantu mukora ibintu haba mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu mwibuke contrat kuko contrat tubigarutse ko ni contrat zanateje n'urudubi muri concert ya zari kubera Belgique ari nzabaye zirahomba turibukanya Bifes on the floor hamwe na Mokenzi burya contrat y'ibintu byinshi yakoze kandi kubikora na aho kano waruvuze burya ijya concert yabaye tuvuge ko yahomvye canke habayeho ibintu muri management yabo ku bantu bategura ibiteramo habaye ikibazo ku bantu bategura ibiteramo canke habayeho ikibazo ca contrat kuko ugiye kuraba neza bavuga ko ibibanza vyagiye birahinduka kuko n'umunsi concert iberako yari kuba samedi bakuvuga ko na vendredi kibanza cyahindutse sico gusa na meme samedi kibanza cyarahindutse na samedi kibanza cyarahindutse ivyo nitubigaruka ko cyane yo nisaga isane yaheze kuko n'impanuro zaratanzwe hajya amakosa yabaye kuri GC Entreprise Jean Claude niwe yakoze amakosa guhindura ibibanza iki abaririmbyi bacu bari en forme vraiment congratulations kuri Mokenzi Bifes on the floor kuvyo mwakoze mwe mwatezwa gukora ivyo mwatezwa gukora nyene kandi mwarabikoze aho byagenze nabi nta ruhara runini mwe mwari mubifisemo ariko kandi contrat yagiye kuba ibabana ku zindi concert bari bafise ariko ivyo kumbure tuzobonera umwanya wo kubisasangura ariko kandi twibukana kigingi vyaramubabaje ariko ujya mugabo Jean Claude I don't know ndibaza abatabonye interview yakoze Mokenzi bagende ku mukubito bayibone yaratanze impanuro ujya mugabo mu mwitondera Sadbi hari amakuru menshi abiziko aramuziko kuko na Sadbi biragaragara ngo uyo batamufashe neza yakoranye na Michael Sengazi aramwidogera yakoranye na Bill My Boys baramwidogera ujya mugabo mu mwitondere bivuga ko abaririmbyi b'abarundi atazi kubaha freedom oya ni bya bindi byo gusuzugura abantu ukumva ati nk'ubu Bifes ararose nk'ubu agiye muri Australia tuvuge ko yagiye muri Australia sivyo ugasanga umuntu yamutwayeyo agiye kumukoresha concert muri contrat harimo ati ni iyi concert yose nyine ukora ukacutaha kandi Bifes yarafise izindi way nyinshi ashobora gucamo agakora ama concert yiwe amakamwinjiriza amahera ku mukubito twibukana kigingi ko vyamubabaje cyane aranabivuga ko aravuga ati ku bantu mutegura ibiteramo mwe mutegura ibiteramo ariko twe natwe dufise turashobora kuronka tuvuga ati tworganize natwe igiteramo ciwacu turaho nyene mu yandi majambo ibibazo nko haruvuze harakunda kubibazo muri contrat ari ikintu kimwe du closing intuze yoba hari ukuntu usanga abaririmbyi b'abarundi bariko barahamira cyane ama concert yo hanze y'igihugu ariko ugasanga menshi ntanabaheriha ni ikikombe ngo bubake CV ubundi CV zirafise ingene zubakwa hari igihe atabariha yola ivyo twaravyumvise ugashaka kuganya 6 ngo ubake CV ubake izina guys nande uzosanga bo batizina ukazosaza iryo zina ataco arikuyemo ataco wagiziki ibintu rero mwiyubare kuko mwarabonye ko ubundi habuze gato Mokenzi yakora erere hakaza mu bintu by'igipolisi niki kujya GC nuko Mokenzi nawe yahagararako mu gihe usohotse bijyari ya bihugu vya Schengen barinze kukwirukana bizokugora cyane gusubira gutrova visa then mugabe Imana yarahabaye twinjira cyane rero muri weekend iheze urabona ko yari weekend iryoshe vraiment twinjira ahubwo ngomba kukubaza muri iryo concert ya Dramati live okay ni Dramatic concert live concert Dramati tutaravuga kuri iryo concert ya Dramati reka tuvuge ku muririmbyi Mr Champagne nawe ni yarabaye muri iryo concert mugari y'amakuru yasohotse avuga ko Mr Champagne yafunzwe azira hariyo contrat yari yasinye na company itwara abantu muri Canada bivuga ko atama visa babahaye ko amahera yanyurujwe bica bituma kubera yari mu brand ambassador w'iyo company aca nawe ni ari mu bafatwa eski ni gute yashobotse kubona muri iryo ni gute yashobotse kuboneka muri iryo concert ya Dramati kandi twari dufise amakuru ko ari mu minwe y'abayipolisi
nivyo gufungwa yarapfunzwe ariko sho nticari gubuza kiba ariko barabibayemwo ariko ikintu kimwe nama mvuga hano iwacu turacafite byinshi byo gukora turacafise byinshi byo gukora mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko siniyumvisha gute umuririmbyi aza gusinya contract na company runaka mu gihe aba atayizeye byukuri urabanza ubundi mu gusinya contract reka nkubwire nejo bundi kontra nkazijya uri kurazisinya habaho abanyamategeko ibi ndi kubikuvuga umuririmbyi ari we wese ari professional yategezwa kuba afise umunyamategeko akurikirana inyungu ziwe mu avoka de yatezwa kuba afise ubundi ari ibintu batagira badaha agaciro yatezwa kuba afise doctor wiwiwe umuntu ari professional akurikirana amagara yiwe ivyo twibatse kubitarashika mu Burundi yola wewe man hano hari abarundi bubatse yambwira utegezwa kuba ufise doctor ushaka kutamufise muhira mugabo umufise oya natwe turafise umuntu wese arafise we hari ibitaro wewe rero abafise wa muntu nimba afise ikibazo cyo mu mutwe direct nta bindi kandi atezwa kumuhenda nta kujya none ntubizi ko hari abastari benshi bafise abakwafere babo of course bafise abastiliste babo bafise iki mu gihe rero yari jene bimwe murandabwira wewe uri umuririmbyi ukabona ntibikenewe fumufonda level ukore lebo plutôt hama ugiye gusinya kontra yego haseruka wewe muga kwizina rya lebo mu gihe hari ibintu bitaboneka neza wewe ntibaza gufata we kuko Mr Champagne bamufashe nyene ku gatwe kiwe muga hajya dufate ho yabari muri lebo vyari kuza kubazwa lebo akabanza gukora show kumva ngo muririmbyi w'umurundi ngo yapfunzwe ngo ngarika kora promotion y'ibintu vy'amanyanga ntibisa neza kumbure nta mugabo adapfungwa na je vyozombako ariko vyibuze ivyo bintu tuvyirinde ariko show yaragaragaye kandi show igenda neza show okay ikibazo ndiko ndabaza sinzi ko mwe muhamufise amakuru ati none ko twumvise Mr Champagne afungwa tutumvise ati igihe twumva ko yafunzwe twarumvise icatumye afungwa nicaye kintu nubwo ahera uvugiro bavugiyemo rwatumye Mr Champagne ashobora kuregurwa kugira aboneke muri iyo concert oya icambere cyonyene urumva ko ugo rubanza by'ukuri ugumvirije neza Mr Champagne yaho wakazi kiwe kandi twibukanye neza Mr Champagne nta company itwara abantu hanze afise ujya tumuzi nk'umuntu w'umuririmbyi akongera agakora publicity Mr Champagne umuhamagaye yateza kugira iki yateza kugukorera akazi kandi akazi yaragakoze uko yagejejwe kure ahubwo byakabaye ko ikosa ryabaye nuko abantu yakoreye atarabizigirwa baca baza gufatawe muri iyo mvo rero habamwo rero utuntu nk'utwo ugasanga ibintu bigiye birahinduka nk'uko nyene twanzura yo kuri show ingene yanagenze kuri show yabaye 23 zo ku 11 2024 live concert ya Dramati mwarabonye ko byari bimeze neza kandi ni concert yari imeze neza n'ikintu cye cyanangaje isi kindi iri mu ma concert make aha mu Burundi place simple yari 20000 yari 20000 si ibintu bikuye kugaragara si ibintu bikunda kugaragara ahantu henshi urabona ko ikibanza gisanzwe yari 20000 so nivyahe bintu kandi urabona ko cari gihunguyemwo abaririmbyi benshi ba Fernando bariyo reka nkubwire twinjira neza muri ico giteramo tunashimire Dramati ni giteramo cyo cyambere urabona ko yabikoze neza twinjire mu nteguro yacu kijya giteramo ni giteramo cari giteguwe neza kandi tumubwira congratulation kuko after ya kino giteramo arasubira afata urugendo yerekeze Canada soon muri December nimba nihenze hama kandi ni giteramo cari giteguwe n'indi management ariko cari cha Dramati yagiye hamwe n'indi management ni giteramo cyagiye kuba kigaragaramwo mu nteguro abaririmbyi benshi bangaha mu gihugu yongera tumira na muri Tanzania harimo Dayo harimo Mr Blue urabona ko cari giteramo citondewe neza harimo hano mu Burundi DJ Fernando harimo Melanin Boy Lavash harimo Lavash ni we harimo Dramati ariko ndashaka duhagarare kwa kano kantu byibuze ku giteramo Dramati ku ncuro yiwe ya mbere imyaka maze muno muziki aza kuba akora igiteramo ciwe cyambere cy'amateka bimwe tutazibagiye kandi hari abantu benshi iki kintu no bivuga ko Dramati
Dramati, you are the big man can office uri mu mastermind vraiment ndi mastermind ariko nawe uri mastermind vraiment uruno gwego ndarugushizeko ati gute Dramati uzurabe ikintu ciwe yateguye usanga ari ikintu gikoze neza reka ndabasubize inyuma gato muri Kigingi Summer Comedy y'uwo mwaka Dramati yakoze ibintu najewe uyu munsi ngihungura amatwi ivy'amaso yanje atabonye ndabibona kuri stage ivy'amatwi yanje atigeze yumva ndavyibonera yakoze umva Dramati akora yakoze semi live ariko n'umuntu kuri live bijya ririmba muri studio ni kujya nyene ivyo no vyemeza ati gute ku bantu bari muri Kigingi Summer Comedy ijya vibe yaduhaye kiriya gihe kuri Susan Dinire yayikubise double yayikubise double edahise double ashobora kuba yagize x100 ati gute uyu muntu ashobora kuba yarishwe na Dramati oya reka ku bantu muje muri commentaire ku bantu bari muri sivyo yakoze live uravyumva haba muri iyi nuzenya iheze nayo yakoze live yakoze semi live ati gute mbazi ingene byagenda Dramati genda shaka kuzoganira na kuko n'umuntu ategura ibi ese aba dancers abakura kuko n'umuntu kuri stage hashobora kuba hari abantu bashika 50 50 personnes kana kajagari reka nabwira impamvu rakajagari gute wombwira ko kuri stage hari abantu 50 sivyo wowe ingene yinjira ibaze nk'ubu je natumiye mama wanje sivyo natumiye mama wanje muri concert uriko vyumva kuriko akacabona abantu plus de 50 imbere yoca avuga ati ninde Dramati hariya Dramati ata muindi sura uta umuntu ashobora kuza ku gitanda n'umuntu ashobora kumuzana we bakurishe aza mu muriro reka ugira ufate za concert za Diamond tureke yazira mu ndege mu sandugu oya reka nkubwire barema bakaza ku mashevare kubiki reka nkubwire mwana tekereza ndiko ndabona umuziki w'u Burundi muri 2025 uri kuratera imbere reka nkubwire n'umuntu ari mu big man arakreya afise team nimba banywa iki nimba binywera ijambo ry'Imana banywa ibiroko bageni man arashobora reka nkubwire iyo show ingene imeze ni show uri kurara nubwo atoririmba gusa abafise abamizisye barakubita ico bitwa ivyuma ukamwumva nyene mwijwi ateri waranaririmba ukumva abamizisye bariko arakubita ico bitwa beat yayindi nyene yashira mwijwi nhoho abana nibo bayivuze neza ati aha twamaze no gupfa ko no kuryosha abana man haba harimwe abana baratamba my friend baratamba n'abafanzi abo n'abafanzi abantu bafise Benz nkizo onye Burundian music abantu bafise inuzi nkizo 2025 Burundian music 2025 yes jewe ndakurahiye Dramati agenda kubitire na show ingozi neza kwamba nimba mushaka kujya show neje ukazokumva show Dramati arimwo akabideklara karimwo iyo shazo kuko Dramati ndumwe mu bantu bemera ko mu baririmbyi batatu bambere bakora show vibe ku ba dancers baririmba neza arimwo uwa mbere wowe ni ku bantu oya sinkrasa kuko mvuze ngo nkrase kwa runo rugero Dramati mwuyo mwaka z'ubwa mbere sinza abantu batanga ama award abantu mutanga award mufatira kuki y'abantu bategura ibintu nkabijya bakabyagitinga kujya mwe mu Dramati mu bushime bwahawe kuma award yahawe Dramati yo afite nimero yiwe ubunyene nahita ndamukandira kanyenyeri yahawe ubushime bungahe kuma award yatanzwe umwana ni ibyo aracyakora araciba niyo mpamvu ku bantu bategura ama award uyu mwana mutegurira amashugwe yiwe n'umuntu w'umukreateur umustar umuririmbyi ubona ko yakoze urabiye ku bushimwe afise uri kuravyumva ati yakoze none ibiharuro biragaragara kuri YouTube hari abantu benshi bafise ubushimwe atabiharuro ni umwana uyu munsi yahinduye ubuzima agira uzi imodoka agiramo ndayizi agira muri Benz Mercedes my friend no ndihenze si Benz BWM ni BMW BMW ya asumvye Alfred Smith ujagira muri Mark X niwe muririmbyi wa mbere novuga kabaye mu buzima bugaragara
vy'ukuri kafite amafaranga. Yes. Kandi ikindi naco ibiharuro kuri YouTube birabigaragaza. Yeah. Si question y'ama award. Tuvuze dutange award na jewe no yimuwa no tuma ndamushira award mugabo award yuko ndamukunda nkamuha amashugwe yiwe nukuri reka twe dushimira umuntu agihari. Dramati ndiko ndamwana mu myaka 3 iri imbere. Dramati atagiye kujegeza stage za Nigeria ntibaye bakija muri zijya pays Schengen bajegeje stage za Canada ivyo vyagiye kubikora state bamutumire mu bubare harahandi ni mu bubare rega. Breaking news ni mu bubare Kenya araza nujya mujama wa Sauti Sol baraza bakora ikindi gikorwa kiri ku rundi rwego. Tuvuge kuko ku kintu Jesse no garuka ku bandi baririmbyi ko abandi baririmbyi bakoze ivyo vyatezwa gukora ariko reka nshimire Dramati uko yavyitwayemo. Dramati nukuri kudo chapeau Dramati kudo chapeau waranyeretse kirori waranyeretse vibe waranyeretse ariko ziriya show man yugiye gukora show yugiye gukora show hanze uzodura duserukira utware bajya abana urashobora kubivanza ndiko ndabona yotegura nka show niyo show ya mbere ubonye ikozwe ngaha oya yo soka nabajya abana Kigali my friend akabakorora Kigali iyo show jewe azantumire nk'umusesanguzi azantumire nk'umu TV presenter jewe nzimenya ingene nishikira Kigali jewe nzimenya azakore nk'ijya show man oya vraiment man nukuri Dramati ari ku rundi rwego. Dramati amashugwe yawe inkofero je namaze kuyikura ntubone ngira ndayambare jewe inkofero namaze kuyikura kuko uri umwe mu bantu bakeye. Jewe niwe je ndabonye umufanzi wa mbere Dramati afite. Oya kuba dufana turabafana kuko n'umuziki wacu ariko iyo umuntu akoze ivyiza tubivuge ndabeshe arakora sindavyansi kandi concert yarayikoze kandi irabona niho wari oya Jesse nayo narayira niyo mpamvu siyo nari mbwa narayiravye kurabira ibintu ku mashusho n'abandi bari kuri oya none kurabira ibintu ku mashusho we nivye ibintu waravye je ntaravye umbwiye abaservere bariyo abo nabo naravye mugi ibintu vya performance ariko tunashimire cyane integuro ya Dramati ariko tunavuga ku nteguro yayo urabona ko hari abaririmbyi bataririmbye ako nakanenge kuko yarabisiguye nico nagira nshikeye ko mbo ivyo ntitubitera ko cyane ni question yuko igitaramo cyaje gitunganijwe ho meri ya Bujumbura iguha amasaha utarenza ni gitaramo tubigarutse ko nyimba abantu bo organiza none umwanya kubera igiteramo kirafise abaorganisateur b'umwanya sivyo kandi nibisobanuye ngo amasaha ngo bayamenye ujya munsi amasaha bari basanzwe bayazi none nyimba amasaha bari basanzwe bayazi ni gute wonsigurira ko hariyo abaririmbyi bari kuri affiche kandi nabone bari bazi ko baza kuririmba batashoboye koorganiza ku buryo nabone bashobora guperforming imbere ico kintu twahaye agaciro abaririmbyi bacu b'abarundi. Reka nkubwire abantu batari bahari ni gitaramo cyatanguye gitevye kubw'integuro ku bintu byabaye imvura iragwa. Reka nkubwire imvura iragwa biragenda iki ariko mu nyuma abantu baraza igitaramo kiratangura. Urabona ko kugera mu masambiri vibe yari vibe ariko kandi Dramati numwe yashaka kwigaragaza yarigaragaje atanga show niki abandi abarundi vraiment urwego rwanyu naenda rubonye Imana ibahezagire mu bintu murimo. Yes. Ariko abantu badagitegura aba dancer tugiye kubaheba. Twe nta playback ubu tugikeneye. Kugira urinde uvuga nta playback kuko erega ise turivuga kugira urinde uvuga ngo baririmbye ngo mutegure aba dancer kandi wari wavuze ko aba dancer babikoze neza kuri Dramati. Nabahe baririmbyi ku rwego rw'aba dancer ba wovuga ati nibabikora neza. Oya ivyo byaragarutswe ko bisobanuye ko ibaze umuntu yadazanye abadanser n'umuntu atabazanye ba performinga kumwe niba performinga kumwe image ni imwe image si imwe vibe ni imwe kandi ushobora kuzana abadanser ya vibe kabambi gusumvya ide muntu ku bitaramo by'abarundi guys uyu mujama mu murabe neza abadanser azana uramaze kubona ama live aririmba live muri live hagaragara umuntu umwe babiri batanu bacumi nubwo babuja urayime urazi uhanze amaso umuntu umwe akaguma zenguruka utwara amaso ku guys murambona wowe urinze umbaza ndindira hajya yo muntu banza urinze umbaza ngo ni kubera ngo abari live cyane kubaza ikibazo kimwe
Lucky Dube Bob Marley bavuze iki bajya barabuja yeni live mugabo bari bafise n'abantu bari ababakazi baba bari inyuma reka nkubwire ikintu kimwe ari ibintu utari kuratahura yes utari kuratahura nuko mu giteramo habaho ico bitwa gutunganya stage rero mu gihe ushaka gutunganya stage gasa neza ni nka decor yo wijanye ko uri umwe no kugira abantu bakora backing no gukora no kugira abadansere niki abo bantu ntibaza kugira look imwe guys ibi bintu mu vyumva abantu ntaza kugira look imwe kuririmba playback biriko birava kuri page kuko nawe wogenda ugayisubira mu iyo ndirimbo ariko ico mvuga ni giki tegura abadansere sinzi ko babahemba amahera make ariko tegura abadansere ikindi naco tegura vy'ukuri vibe n'amapa urabona ko tugarutse kurimo kuri ujya musheri wa Linoji bamwita Moni ya Fleur urabona ko harimo akantu ubwo yari yazanye abadanse nawe agwize intuze vy'ukuri ndumva ko iyi case twagarukiriza ngaha kuko igiteramo kiretse izo insolite zo gutangura rutevye nuko baririmbye b'abanyamahanga harimo ubutaririmbye igiteramo ndumva no giha 80% ko cagenze neza wewe sinzi uko ibona wowe urumva ugihaye 80% bisobanuye 20% nayo mayesurite haba bo kategori yaharuriyemwe uyaharuriye muri uko 80% ariko ngiye gukompara ibiteramo byabaye mwa kino gihe igiteramo ca dramatique cyafata isonga uvyanko vyemera abavyemera muje muri commentaire abatavyemera namwe mutubwire muri commentaire abafana abakunzi mwese hamwe mugende muri commentaire mutubwire kibi bintu mwe muvyemeza avuze ko ari vyo ibibazo vyanze kubisanga muri commentaire ariko jeco no vuga coco ijya concert big up Dramati ubikora neza cyane yumva abisubiye ubikora neza cyane tunarangiza urabona ko n'amasaha agiye ubikora neza cyane so abariko baradukurikirana cyane tunasubiramo aho hasi murabona agakengeri subscribe mugire share mugire like mugire na partage na commentaire nga onye hama muze muratubwira uburyo iganiro cagenze hama tunasaba no mutumire wacu na wewe bwira abafana bawe ubundi reka mbwire ku bantu bacu murabikora cyane ubundi kuba dufite abantu barenga ibihumbi 2 badukurikirana ku ma platform yacu Instagram na TikTok na IG kwa na Facebook tukagira abantu ibihumbi 2 nawe nadukurikirana urabona ko ni ibintu bavyishimiwe ndabashimira rero ku rwego muba mutugejeje ko ibiganiro nk'ibi nimba mu bikunda byisasangura mu bitubwire muri commentaire hama kandi inimero yacu iri ngaho musirikira no muri comment section zirimwo urashobora kuba uzibona muri description hama kandi shimira ku bantu mamaze kuba mukora sabone ariko subiye kubibasaba mukore sabone hama mukore kuri all cyangwa tout mukore j'aime cyangwa like mukore partage cyangwa share mu rurimi rw'icongereza hama musige na commentaire ku bintu byagenze neza n'ibyagenze nabi shimira cyane we wanyakiriye shimire cyane ko ariko baradufata amasanamu ndanakengurukira cyane bimwe by'umwihariko ama company amwe aba ariko adufasha muri ibi nabiriya aho tugiye kuba tuyagaragaza mu minsi iri imbere tunagaragaza ibikorwa byabo ku bantu bashaka kumenyekanisha ibikorwa byabo turahari turafise igisata cha publicité turafise igisata cyo gukora ama design ku bantu muba muri ko murakora ama diplome abantu mutora ama diplome abantu muri ko murakora imanza turahari ku manza zanyu kuri videography photography live streaming soon ndaza gukorera hajya ku kibanza cyo kuri Source Denil urubanza rwa live streaming hamwe na photography videography uzo ari ibintu biryoshe cyane tuve ku rwego rumwe tugana ku rundi kandi ndanabagaragariza urukundo kuri mwebwe muca inbox mukanyandikira mukambwira ati courage mukatubwira ati courage ndanagushimire cyane rero Imana iguhezagire natwe tumanda dushimira abakunzi bacu abasubscribe bacu ni ibisheri turabakunda cyane amabizu menshi turabakunda so mubandanye n'ibiganiro byacu kandi biryoshe cyane ciao God bless you God bless you